nayatanguriye kuri Arc-en-Ciel natanguye kuba umusitari kera wana walahi ndavyibuka neza hari indirimbo bavuga ngo nkundira 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 hari abana biruka inyuma ya professeur bagakata biruka muri bajya bana benshi nari ndimo muravyumva ko yabikuriyemwe ibintu vya kamera vy'ibiki turavyumva cyane man uramaze kujagisha interview umuntu akakugaya mu buzima niba ari ikintu cyambere jeshi kishobora kumbabaza nugenda nkaba napanze uko nkora interview byose nakoresheje na transport wanje man nayikoresheje ukacungaye man jewe ivyo nje gukora ntibiri important aho rero abaririmbyi bamwe ndabagiriye akagohe bakunzi ba Magic TV mumeze gute mumeze neza nanje bameze neza murabibona ego hama ikiganiro ni cakindi nukuza turabaronderera abantu bamwe twabwe ko ari aba star mu bintu bitandukanye twarabwe ko ari abaririmbyi abacapa abakib donc abantu bose ariko mukaba mubazi ku mazina no kuvyo bakora uyu munsi rero tukaba twagendeye umwigeme mukunze kubona amatelefone yanyu kenshi agenda amatelefone ma audio yanyu kenshi cyane so reka tumwakire rero kugira tuyaga umeze gute meze neza cyane aho ufatiye mu kazi tufashe nabingene sabra niwe ndakora nukubaha nyina umwuga tu ndazi ngene bibabaza iyo warondeye interview kayibura reka citubwira ko tugushimira ko na utwigoreye vraiment ego hama kubatakuzi wobibwira business c'est moi ni jewe ya ni jewe ni Michou Miracle ego amazina yose kugira bayumve Zukare naje nayibuka garane bon kenshi nta muntu ni bake bazi izina ryanje ry'ikirundi ni Akimana Michou entre temps j'aimerais très bien souligner abantu bose bibaza ko Michou ari diminutif ya Minanya Micheline non papa wiwanje yari umusirimu yanyise Michou que ça ya hama hari irindi ryo ndabyibuka gake cyane gashoboka iyo ndiko ndandika ku mpapuro ibintu biri officiel ngire nsinye ebana cyanibuka ko nitwa Melissa hama nyene na Miracle na Miracle umva papa ntiharishizeko non en fait maman niwe yanyita Miracle ni izina nkunda cyane parce que c'est mon grand frère wanje no yari nyise yabwiye mama ati ku mwana ko yitwa Miracle ikiba nka surnom iba surnom ku mpapuro ko ntava ninjira mu detail menshi ntashaka kuvuga muga ku mpapuro ntajya nshirako hari impamvu ritajako donc ndavuga ati ntango ibintu byo muri industry ndavuga kubera iki no hava mvuga ati no ni jewe Akimana mbona ni byinshi hama kubera ko grand frère wanje no bakimpamagara Miracle muri famille bakimpamagara Miracle iya surnom y'umwana donc ndavuga ati pourquoi pas ne pas faire Michou Miracle fate ko ari ryo star katakara ryo no muhira bamamagara Miracle ego mwamumvise rero ni Michou Miracle reka tuyage twamenyanye ndibaza Michou none ga Michou turashaka kumenya Michou ninde yahereye amashuri yiwe mato hehi urazivuze Michou ninde yesu we Michou navukiye ku Musaga navukiye ku Musaga nkurira ku Musaga ego Michou n'umukobwa mu mama j'aime bien le dire ndu mu mama nibyo watanguriye amashuri yawe mato he nayatanguriye kuri Arc-en-Ciel natanguye kuba umusitari kera wana walahi ndavyibuka neza hari indirimbo bavuga ngo nkundira 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 hari abana biruka inyuma ya professeur bagakata biruka muri bajya bana benshi nari ndimo muravyumva ko yabikuriyemwe ibintu vya kamera vy'ibiki turavyumva cyane nenga Michou Arc-en-Ciel niho wahereje primaire yawe ego niho nahereje primaire ndibuka papa vyaramugoye tu amahera ari menshi warayi bon nyene yarifunga niga ku ishuri ryiza
tukiri ngaho nyene kuri arc-en-ciel ni ryari nuwuhe mwaka cyangwa uvuga ati aha vyarangoye vraiment naradekonye kuri papa ko naronse ubusa ngaho aya hari ukundi kuntu nadekonye kuri papa papa arandaba arambaza ati mishumburi normal apana kandi ivy'ishuri mugaha ala base nyene nabikoreye ku ishuri bibona arandaba bana ndi umwana dekona ukamukubita je ntiyankubise yaranyicaritse ku mugoroba yaje ku ishuri baramenye nakoze arambaza ati mishu umeze neza uri suruko utasaze je nibaze yuko ari akantu katagenda neza Ramadzeman uko ziki niko ndindiriye ndibuka Minerval abantu mukomanta muza kuntuka munyihanganire vraiment no ntimubikore muribuka rero mu wa gatanu niga mu wa gatanu Minerval yari 50,000 man 50,000 yari menshi jewe aya mainda twari sa mama ni wala video vraiment unyangani aragira aramireza mu Minerval ndatwara ku ishuri ndatwaye ku ishuri ndafata nkuramo nk'ibihumbi nka 20 cyangura amajojo mishura tuweshe amajojo ya 20,000 oya kameme tuzikurire neza aguze amapake y'amajojo oya ni muvandere man kandi ubu turacahura no baracadandariza hajya kuri Prince hajya kuri clinique nabandambwa ati wo musi waranciyemo arabyumva acameza amapaki urumva aca ngenda mu ishuri arabyumva yari 5e AB ndabwira ati umunsi twe tugijojo nimbombo n'amasosiyete ya desa ndahereza abana bose bamenga Père Noël yari amapaka ngahe nayo nibuka ariko ndazuko yari menshi byatari tunyene papa caraza ku ishuri papa ararindira ambaza ati none ko nabona Yesu ya Minerval na secrétaire siari ndasubirayo umunsi umwe papa cambwira ngo n'umunsi kwa après-midi ndaza kuza ku ishuri wanyu chandigwarisha kugira ntagende atariho 5e primaire chandigwarisha ngwaye papa cara surprena acaragenda ku ishuri ngo agiye kwitorera iki agiye kwitorera ya Yesu bacaye mbwira ati misha ubwo nta Minerval aratanga ati byagenze gute k'ibyo bintu bitabaho je narishe Minerval ngo ingenda mubatse ashitse arambaza baratanze Minerval bayitanze je nayitanze marisi rero turaharera ambwira ati mbura naciye ku ishuri wanyu bambwiye ko utaratanga candunamika umutwe ndisigura ndamuzanira 30,000 arandaba ngo yandari he yaratakaye agira nkubite kubera ko natinye ikofe giwe ndambwira ati nagura ibisuguti n'imbombo abana ni Jojo yumvise ibyo kunkubita Jeriva yaciye ndabaguma ameze gutyo ambwira ati rero wasatse nicyo kintu nibuka muri primaire nakoze bize 30,000 wazibitse kuye warafite imigambi yo kuyasubiza papa wa cyangwa warafite imigambi iyaye izo 30,000 ntabyo nzimazi wakuze amajiko ngo mubyumva mumva ko mishu atari yoroshe mishu tubarire vya secondaire nayo wayizehe byagenda secondaire urumva mugareje nahise papa wanje nkunda byatare kandi agira yamanyakuraja arambwira acambwira amagasopo utamenye mu wa gatanu utamenye nibyo wakoze nzokuniga erezo maca ndamenya candaja 6e candonka amanota muri concours atari ayantuze aya lycée camba oblige kuja muri college cyambwa kigenda guhiga hano nta maranje asubira guta kuri wewe no uzosubira kuronka utarose amanota meza mu 10 ngo usubire muri indi shuri ryiza down acanwara kuri se municipal Musaga nuko je me suis retrouvé iruhande y'umuhira man uramaze kuba ngaha aye kwishurira nasho kumva inkengeri yo kwishura ndi muhira batetse ukavyumva ko bakaranze candiga kuri se municipal Musaga ishuri nibuka cyane kandi nkunda cyane ndahiga kuva mu windwi gushika mu 10
naho nyene narakoze naho nyene ndibuka mu windwi cinjira mu buzima sinari kwambara ijipo bisigura rero sinari ko muri banayimenye ibijya byo muri privé wambara ipantaro wambara igishisho ushaka canza nigira ikibire bora ukwezi kwa mbere guhera nambara ipantaro urabona umukobwa narasobeka kujya ku muhungu fresh abankadreze bati wewe uri umuhungu uri umukobwa ara base ntijende umukobwa bampaye iminsi ibiri yo kuba narondeye ijipo niho hantu hambere nico kintu canyigishije kwambara ijipo yego nigiki kindi waba warakoze ku Musaga kigisanga naco nyancange nk'amanota bibiki happy tu na kindi kumusaga sina kuri gafe hari abakaye barabatiye uya nyene urumva kura byarantanga gushika muhira urabona professor arenganya aca muhira abwira ati wa mukobwa wawe mama sinakora ibisanga gusa naradubuye mu 9 naratemutse mu 9 ega mbe Mishu niho wahereje ku Musaga se Musaga oya mvuye mu 10 erezuma candonka amanota meza candanyere ku muri interna ibukeye munana mumbeo ibukeye tunyene kwera imbeho yaho no nyene ni dames canda vibe umwaka umwe cenza kuri École Lumière de Kinindo ari naho nahereje muravyumva uko vyagenze kwa Mishu nega Mishu ariko rero bano umukobwa uyu twarigaye muri lycée municipal mu Musaga yari nyuma yanje aca sanga mu 9 ndubuye urumva hanyuma aca aragenda agiye kuri École Lumière de Kinindo ca ndamusanga direct ivyo kuri ku cyumeni bangano karakabanga kiwanje ndabwiye rero oya naco murabizi yuko nababwiye ko ndahari kugira mu bamenye sivyo kuba ndamuzi nta kibazo uzomvumbure naso soit Mishu Miracle turakubona ko aciuza kuba mu journaliste mbega amashuri yahereye kuri Lumière uya na ba kubera ko ngiheza Lumière juste nace ntangura muri journalisme ndakurahiye nari haye nk'ikintu cy'imyaka ngingaye ndi muri freedom atashuri muga ko nakora byarangora cyane kujaha akazi n'ishuri muga ndagerageza ndiga kuri université ndatonda kuri université entre temps ndayiheza merci nakibaza Mishu Miracle none ibintu vya journalisme wewe biraboneka ko experience kurusha n'abandi bakobwa presque bose bari ngaha mu baba journaliste mu muri ngaha donc mu Bujumbura sivyo navze presque bose I think ngira niko ndakwemera sad Mishu Miracle washobora kutubwira akabanga gahari muri aka kazi kacu akabanga kwicisha bugufi hama fonce ozu nimba ubonye yuko hari ikintu ubumenga kirugaye bana bomora winjire pourvu yuko cyakino nimba bakubwiye ati inyuma y'ujya muryango hariho ibintu ikintu uri ushaka gushikako bomora umuryango hama ozu fonce ukore ico ushaka Mishu donc kugira kuba wubahuka sivyo birakenewe muri aka kazi kacu mbega hari gihe amakomantere mabi cyane nk'ibi byo kuri YouTube birabaho bakatudekuraje vyatari wowe wifata gute easy vyatari ya jewe kashi ugize commentaire ikintu cambere ndabaye ko wavuze vyo utavuze vyo urazi cyane cangera yes yeah bandanye ugira comment bandanye ntuka sebo unuka wayiravye easy kazi muba waravye camuga ati keep following me yeah ni jewe Sean muravyumva uwo ni Mishu Miracle nega Mishu urakoze cyane kubudu uri kuraduha utubanga no kubabwira abantu guys bamureka sometime kuzamura décourage ibintu nivyoroshe bibabwire gato ukuntu bitoroshe utubwire cyane ibintu binkura bibi bibabaje sometime man uramaze kujogisha interview umuntu akakugaya mu buzima niba ari ikintu cyambere gishobora kumbabaza nugenda nkaba napanze uko nkora interview byose nakoresheje na transport yanje man nayikoresheje ukacungaye man jewe ivyo nje gukora ntibiri important aho rero abaririmbyi bamwe ndabagiriye akagohe hama ikindi naco kigoye
birasaba igihe birasaba d'abord kubahuka urazi ko bigoye d'abord urumva hama kandi umuntu arashiramwo effort urashiramwo mahera ugashiramwo ukemvestisa wewe nyine uriyemvestisa kwanza namavuga yuko abamenyesha makuru tudandaza umunwa tudandaza uko nyene uri kurambona ndiko ndidandaza uri kuranyumva minushe wowe uridandaza tubona rero umuntu akugaye mu kazi kawe ya hama kandi kenshi yuri umukobwa naho abantu musheri numuro kirazira kumvia bon bamwe barakura bakavuga ujya mukobwa n'umusazi walaye urumva abandi nabo ukacumenga donc bamwe bagufata yuko uri moins sérieux urabyumva ari wowe utari sérieuse hama abandi wowe nawe ukacuraba nk'umutipu wo muri indasi canke mu bindi bintu nyene wama ubona ahantu henshi usanga mukora n'akazi kamwe ko muraba ati uyu muntu ari muri indasi uyu muntu ndazi ivyo indasi babikoreramwo walayi we ntawe no kwemera urumva rero cuguma ari wewe wenyene wiremba namona mbe misho wombwira imvo nyamukuru ituma abantu babona yuko ibi dukora canke kuba uri muri industry ari ibintu donc bibi donc babiha intuze zibi cancane ku muntu kubera iki minushe umuco w'ikirundi uracakumira umukobwa uracabona ko umukobwa ari uwo kuguma inyuma y'ikigo urabyumva ndakurahiye n'ukuri iyo aba umukobwa aguma inyuma ya kamera umuhungu akaba ari waboneka n'ukuri Imana ibintu byose biba bimeze neza mugako mari twe tuboneka umuhungu kenshi ugasanga ari inyuma ya kamera babona ko ari twebwe hewe ujya mukobwa nishirasoni urumva mais pourtant non turiko turibeshaho turarondera akazi donc ingene igituma batubwira ni kubera ko kujya kuntu ubahuka ushobora uba wewe nyene donc baba bashaka yuko umukobwa aguma ameze gutya mwana yego mumeze neza tuguma tumeze gutya no murabyumva Micho Miracle tugumye muri ivyo nyene wavuze ati abaririmbyi urabagiriye akagoye me hari abandi baririmbyi babidoga ngo ba journaliste ngo turazana ibikorwa bishasha batakutwima interview ivyo bintu navyo vyo babimaze kugushikira ukikawusha umuririmbyi Tegazo bon kumwikawusha yagusavye interview simba namwikawushije man yagiye muri studio yarakoze indirimbo ayisohora yayipangiye umunsi ukayisohora jewe uransaba interview muga ntusaba yuko ca ndagushira ku munsi runaka canke muri iyo semaine ca ndayiguha parce naje nshobora kuba napanze gahunda zanje muri iyo semaine nkayiguha nimba uhamukazi ubona next week ndakwandikiye bite ni bon meze neza yewe ushaka interview rero urashobora kuma interview ya nibisigura ko umuntu abaye mwimwe muga rero hari indika nyene abaririmbyi bacu ushobora kuvuga ati jewe ndibuka nkikora muri Hit Connection nibuka yuko abaririmbyi bose baragwanira gucaho muga twaragira shwa iyi ndirimbo yumva gute ndibuka ko je nashobora kuvugira ku radio nibana umuntu ntawenzi yaririmbye indirimbo muga nimba ari karatwumviriza ejo turamukeneye mu kiganiro urumva alors que namunzi carrément donc narumviriza indirimbo est-ce iki kintu je ndakunda umuziki ntangura je namvuga yuko ntanga isho jewe ndabanza nkakunda ico kintu imbere kugihereza undi nkakimukundisha kuko sinzoza kugukundisha isho je ntakunda muriko murantawe donc umuririmbyi arashobora gusohora ikintu vraiment kacuvuga ati bon ego notre ami a fait un effort mugabo yego ya quelque chose qui manque dedans hariyo ntiyashizemwo onyo ntiyashizemwo magi hari ibintu bitari bimwo ego bayakoresheje amahera yiwe c'est vrai birababaje mugabo quand même ntusabe ikintu ko nja kubwira ati indirimbo ni ya mbere ariko je ntayibona ko ari ya mbere nkuko muvyimva ni un partout so kuri yomvo reka tugendere tuvuge ivyiza navyo byo muri aka kazi
ibyiza byo muri aka kazi ni byinshi cyane uraronka ama contact uramenyekana naho uje kuri je bitari byiza cyane birababaje uri kuri radio biraryoshe cyane urashobora kurengana ariko uravuga ibane kari agakobwa kamishujwe aho bahagaze ngaho uri kuri abumviriza ukacujako hewe naje kajya agakobwa karanshisha birumva mu gukora kuri televiziyo abari urenganya cyo mwamubonye Mishu wicaye ahantu mwabonye Mishuwe mwamubonye urumva ugasanga bimeze gutyo ibyiza birahari byinshi cyane uraronka ama connaissance uraharonkera abagenzi kandi umugenzi n'ubuzi cazova mwejo byinshi cyane vraiment nibaza ko n'akanoti manami karimwo abaza ko Minusha ariko akorera ubusa wapi arababeshe Mishu reka tugushimire urakoze cyane vraiment kuba waduhaye umwanya wawe merci namwe kuba mpamagaye nukuri sinareka kubitaba hanyuma naho mwafashe nyene murambone ngene sabashe murambone ngene reka shabira babaje ni kakanoti wareje kutubwira kari he kandangire yakanye saso ubuci ukanga baje kutubwira ko arakanoti donc akora numva donc ni widoga bon je nariko ndakora mugareka gukora turi tariki zingareka shareka usanga nyene ari nk'amatariki mu ndwi nka 3 zizose mugabisuye Mishu Miracle tumuntu menga afise n'ibindi bintu akora apara kakazi nk'ibyo twagusanze mu byari ibintu by'amamashini imbere yawe ibintu byinshi Mishu hari video ukora wewe bon nibaza ko ibya cinema projet azoza gukora ibindi bitajanye na journalisme mais pour le moment ndacari kuri projet ndacari muri journalisme ego naho nobangire nkorere kuri platform itandukanye n'ama platform mwahora mumenyere ngaha mu Burundi ego ngire nkorere cyane kuri platform yo mu Rwanda ari nayo izoha akaryo aba artiste bongaha mu Burundi bongaha nyene kugira ngo baronke iyo platform yo mu Rwanda ya aho tuko turakorana n'umugenzi ari hariya yo yari sanzwe ihari mugana yikweze ndayizane no kugira ngo abaririmbyi bacu nose kurira ngo mu Rwanda ntibabazi barabazi kandi bazobavuza ubu ko tuzokora ama interview baje bayarabe ni kuvuga interview zisokorerwa ngaha direct Kigali tuzoyakorera ngaha mugabo azopostingwa tuyapostinge turi hano mekom izoba yari sanzwe imenyerewe mu Rwanda urumva yuko abanyarwanda bazoca babona bizohava bishikana ukagenda mu Rwanda ukatuzanira ama interview ya hariya ni byaba ngombwa bien sûr yego muravyumva cyane ko Mishu Miracle atoroshe muravyumva twamaturira kuba international bimwe mukunda kuvuga ngo international ngo local ubu nanje rero shaka kuba international urakoze cyane jimbere turonka inzira natwe cyane gose urakoze Mishu merci beaucoup menona so yari Magic TV mubandanye mudukunda kuko natwe turabakunda murabizi kandi cyane ama mukore subscribe mukore share manze mukore na commentaire kwanza cyane musi kugira tubone ivyo mushaka tuzokora next time ivyo mwagaye mutubwire na cyane ivyo twadukeneye murakoze cyane ama turabakunda bizu